Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahani ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Kuwa 13 Gitugutu niho abarundi n'Uburundi bibuka imyaka 56 umuganwa Rudoviko rwa Gasore agandaguwe. Iyo ncungu y'ukwikukira akaba n'umuhungu w'umwami Mwambutsa Bangiricenge yiciwe kuri Hotel Club du Lac Tanganyika kuwa 13 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 961 inyuma y'igihe gito umugambwe wiwe uprona utsinze amatora. Iragi yasigiye abarundi rikaba ryari mu ijambo yashikirije kwigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana 961 nk'uko bishikirizwa n'uwahoze ari umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse mu mugambwe uprona. Ubwo butumwa bw'umuganwa Rudoviko rwa Gasore ngo bwasaba abarundi kuba mu bumwe tumukurikire. Atwibutsa cyane cyane ibintu bibiri. Icambere nuko ari intwari y'u Burundi yaharaniye intaye yo kwikukira arayironka arayigura nuko yegura. Rero uyo ni cungu yo kwikukira ku Burundi nico gituma tumwibuka. Icya kabiri turibuka cyane cyane ivyumviro by'agaciro katagabanije dusanga mu ijambo yashikirije umugambwe wiwe wagiye gutsinda amatora y'abashinga amateka mu kwezi kw'icenda 1961. Ivyumviro vyiza cyane bifise agaciro n'ubu twogendera ko iba twabigendera ko mu Burundi tuba dufise amahoro n'amahirwe n'amajambere y'ukuri nk'uko nyine avyivugira. No kwibutsa bikeya muri ibi. Cyambere nuko wewe abona ko iyo amatora arangiye cyane cyane habatsinze umugambwe habatsinze amahoro iteka n'itekane ry'abarundi niko abisigura. Hanyuma cyane cyane ikindi kiba gitsinze ni demokarasi nk'uko abarundi baba bayifuza. Hanyuma kuri we rero demokarasi y'ukuri ni ubutungane. Ikiyumviro kindi nyamukuru avuga yerekana ubutegetsi bw'igihingina butereza kumera. Ni ubutegetsi bugomba gukingira abantu bose bukabubahiriza bukabakingira. Leta niko yavuga ati shaka yuko leta iba umuvyeyi wa bose ibakingira ikabagirira neza. Icya gatatu gikomeye abayobozi barongora igihugu n'abantu bagomba guhumuriza bakongera bakagwiza urukundo n'amahoro mu gihugu bakirinda kuja mu rwango bakirinda kwishima ngo baje kwihora kuko boba bahemukiye igihugu cyabatoye. Umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse akabona ko uno munsi iragi ryose ryasizwe na Rwagasore ryanigiwe mu menshi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kurikira insiguro atanga. Ubu gihugu cy'u Burundi kidomwa ku rutoki ku mabi gikorera abanyagihugu. Carahariwe ivomo carakiriwe umukenke. Ubu abantu ntibakisinya mu gihugu cy'u Burundi sinyabagendwa. Bamwe bahora baza ingenzi zikazana uburyo abantu bazana imitaha yabo byose byarahagaritse kubera ubwicanyi kubera bwa burongozi bubi. Bimwe Bagasore yavuga ati ahatagira ubutegetsi nyabwo ubukuru nyabwo ntateka nitekane bihaba nta majambere arangwa. Niko rero bimeze ubu. Intaye kwikukira rero irikiranyerera cyane. Icya kabiri tugiye kuraba muri vya vyimviro nyamukuru bimwe yavuga ati ubutegetsi bw'igihugu leta y'umuvyeyi wa bose ihumuriza ikakingira uwarewe wese. Ubu siko bimeze. Inzego za leta ubu zija kwica abanyagihugu zikabangaza zikabakorera amarorerwa yose
iheraba gisode igipolisi iheraba ibyo byitwa ngo ni inama nshingamateka nkenguzamateka amategeko batora n'amategeko arobanura abantu bamwe akabagira abantu abandi akabagira ibicibwa urumva rero bwa butegetsi bumwe yavuga leta iyo umuvyeyi akengera bose nikiri leta ijya kwa gasora avuga babategetsi babayobozi bavuga ati ubukuru mwahawe ntimuhemukira abanyagihugu mugende mugwize urukundo muhumurize bakubwira ngo turiruka inyuma y'abantu n'amaguru barashuwe kugira babagirire nabi babatoteze babangaze babice urumva bwa buyobozi bwiza ntabukiriho babandi bitwa bo mu mugambwe watsinze witwa ko watsinze naho tuzi ko atamatora yahabaye ariko ko haba abo nyene nibo bigisha amacakubiri bigisha urwango n'amacakubiri bagakoresha za nzego za leta urazitoteze zice zangaze zice abantu batavuga kumwe nabo. Umwe mu ndongozi z'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yahunze igihugu aratera akamu gwaruka rw'i Burundi ngo rugendere iragi rya Rwagasore na cane muri bino bihe Uburundi buri mu bihe bitoroshe. Pacifique Nininahazwe agatangazwa no kubona abategetsi b'igihugu cacu bama bumviriza ijambo rya Rwagasore uko umwaka utashe ariko bakaba bakirangwa n'amajambo y'amacakubiri. Kurikira Pacifique Nininahazwe yakuwe ku murongo wa telefone. Rwagasore twese dutangarira ivyo yakoze n'abantu bake bibuka ko yagandaguwe afise imyaka 29 gusa. Rwagasore ni benshi bamuvuga, Rwagasore ni benshi bamwambara ku mafoto, Rwagasore baramushimagiza ku munsi mukuru baragenda, ariko vy'ukuri uravye aho igihugu caciye ni bake cyane bumviriza ivyo Rwagasore yavuze. Kuko icambere kimuranga n'umutima wo guhuza abarundi. Ingendo yiwe yose ihagaze mu Burundi bw'abahutu n'abatutsi, bw'abaganwa n'abatwa, aho atanumwa kumigwa mu gihugu ciwe kandi tukaronka igihugu gikingira bose. Ariko uravye kuva apfuye igihugu kimeze c'u Burundi cyama gifise abitwa abana b'u Burundi n'abandi bitwa abansi b'u Burundi. Uyu munsi ugikumviriza abategetsi ari Bujumbura bahejeje kumviriza Rwagasore bavayo bacavuga ko hari abansi b'u Burundi bazohera nk'ifu y'imijira. Mu gihe Rwagasore bavuga ati tuteza kuronka leta ikingira abarundi bose ntihagire umurundi numwe yumva ko abangamiwe umutekano wiwe ngo abangamirwe na leta yiwe. Nk'ivyo vyumvira uri baduti none vy'ukuri bamye kumwumviriza canke bagiye mu birori gusa. Rwagasore arashira imbere iteka ry'umuntu ntihavuga ibyo kurwanya abasuma n'abanyonyezi n'abambuzi ukaraba abategetsi dufise ingene bigenza uyu munsi nihashira imbere gukoresha imvugo yiyubashe ukabona ibintu abantu bitwa ko baserukira igihugu abantu bari mu nzego zikomeye basigaye bandika ibyo biriko baravuga batuka amakungu ni ibintu by'akataraboneka. Mu gihe Rwagasore ahiye kurondera ukwikukira umuntu yari kuba yiteze ko ashobora gutuka nk'ababirigi ariko mu ijambo ryiwe yavuze ati turashimiye ububirigi bwatureze. Iyo niyo mvugo y'umurundi ariko ugiye kumviriza abategetsi buno munsi humva bakoresha amajambo gira uti mbega abantu ibi bintu nibiki turiko turumva muri kino gihe. Imyaka 2 iraheze umuryango w'umumenyesha makuru Christophe Nkezabahizi yakorera radio na televiziyo y'u Burundi agandaguwe ku muhana wiwe mu Ngagara muri quartier ya 3 hari kuwa 13 Gitugutu umwaka wa 2015. Akaba yarashwe hamwe n'umupfasoni wiwe Alice Niyonzima abana biwe babiri n'umwana w'inshuti yarabayiwe. Innocent Muhozi yahoze akorana na Christophe Nkezabahizi amenyesha ko bibabaje kubona yagandaguwe n'igipolisi akizera kandi ko ubutungane buzotinda buboneka mu gihe ubutegetsi buhari butazoba bukiri ku ngoma. Tumukurikire. Nkezabahizi Christophe twarakoranye imyaka myinshi ariko ari mu cameraman je ndi umumenyesha makuru ndi mu realisateur twarabanye igihe kirekire cyane turanakorana jewe nyoboye radio televiziyo y'igihugu nabari mu ayobora abari mu buhinga bw'ivyuma bagira ama reportage. Yari umuntu witeka cyane. Nkezabahizi nta bintu by'insaku yajamwo niyemera ibintu byo kujya mu buntu butagira umurongo nta mwanya wiwe yata. Nkezabahizi ni wa muntu utigera uhana remarque kuko akazi kiwe yama yagatunganije atawurinze kumuhagarara hejuru.
no mu kubana n'abandi bantu yari umuntu afise ijambo ritumbereye kandi umuntu witeka abantu bose bubaha mu byo akora no mu byo avuga. Ico ni cyambere n'umuntu yaduteye agahinda cyane kuko yari umuntu muzima nkeza abahizi, umuntu wese abuzi yakoranye nawe yo kubwira ibyo yirukode kubwira kuko nta sura zibiri zitatu yari afise isura imwe kandi itumbereye yari. Ico ni cyambere nagahinda kubona yarishwa kicwa no muryango we wose. Icya kabiri nkeza abahizwe yishwe n'igipolisi nta nkeka iriho kuko mwibuke neza ko umuvugizi w'igipolisi nkeza abahizwe amaze kwicwa yavuze ko igipolisi gihejeje cishe abantu 5 muri abo bari bateye. Abantu 5 bitwa ko mu bari bateye yari Christophe umutambukanyi wiwe, abana biwe 2 n'umwana w'umubanyi yari yaje kwigira iwabo. Urumva nta nkeka nimwe iriho, ariko inkurikizi zabaye izihe? Nta nkurikizi nimwe, nta tohoza, nta bakurikiranywe, kuko kuri bo kwica umuntu wo mu Ngagara, kwica umuryango wo mu Ngagara, ikaratiye yitwa ko za karatiye z'abansi ni ibintu bisanzwe cyane. Ibyo ni ibintu bizoteba bikaja habona, ababikoze bazoteba bakurikiranwe, mugabo ari uko uburyo gihugu kirongo uno munsi bubanje guhinduka. Tubandanye tuvuga ibijanye n'iyugarwa rya Radio CCIB FM+ mu kiringo c'amezi 3 nkuko vyamenyeshejwe n'ikigo CNC bivuye ku nkuru y'uruganda rw'iyo radio ku bwicanyi bwagiriwe impunzi z'abarundi ikamanyola muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kuwa 15 Nyakanga. Ubuyobozi bwa CCIB FM+ butwarirwa muco bita CFCIB baciye bakaraba murantunga uruganda rwa CCIB FM+ bwemeza ko uruganda rwa Radio CCIB FM+ rwarenze umurongo ngenderwa ko wiyo radio. Innocent Muhozi arongoye ikigo kijejwe guhanura ibinyamakuru yemeza ko ingingo yafashwe na CFCIB yerekana iterabwoba rikorwa mu gihugu. Ivyo navyo bikazotuma atabwigenge bwo kumenyesha amakuru bushoboka muri kino gihe mu Burundi. Tumukurikire. Ni ingingo yumvikana ufashe ko abakora mu Burundi uyu mwuga n'ibindi byose bijanye n'ibyo uburenganzira bwa kiremwa muntu bakorera mu iterabwoba risigaye ari bwo buryo bwo gutwara igihugu. Mu gihe irya edito rya jambo ntangamarara ryaciye muri CCIB hakaba bari muri Conseil National de Communication baryiyamiriza bakanahagarika iyo radio muri ako kanya gato, nta gitangaza ko cyari gukurikira ruko abayobozi ba CCIB biyamiriza abamenyesha makuru babo bakanka kubashigikira cyangwa kubumva. Nubwoba kugira ngo nabo ntibaze bafatirwa ibihano. Nta gitangaje rero kirimo mu gihe twese tuzi ko igihugu kiyobowe mu iterabwoba, uteye ubwoba ntabyumve hakiri kare arahasigara ubuzima cyangwa kasiga ibindi. Nta gitangaza kirimo, ni kwaguta umurongo gusanzwe kuri muri rusangi mu byerekeye iby'amategeko n'akarangamutima k'umwuga mbere no mu buryo bwo gutwara kuyobora igihugu. Mu gihe ibwirizwa nshingiro zidasubiye kubahirizwa ngo inzego zose zisubire gukora zishimikiye kuri iryo bwirizwa nshingiro, nta kintu na kimwe umuntu yo kwizera ko kiza gukorwa gitumbereye. Byose n'ibintu bigenda bicuritse, inzira itegeko risigaye ari ubwoba, nta rindi itegeko ririho. Gutera ubwoba abantu nabo bakagenda bagendera ku bwoba. Ntawo kuvuga rero ngo byari kugenda gutya cyangwa kuriya mu gihe ibintu bimeze uko mu gihugu. Mu rukurikirane rw'ivyashikirijwe na Vanessa Alain Kaneza, umupfasoni wa Aimé Aloyse Manirakiza batazira Musaga yarazwi cyane murantunga mu bubisha butandukanye na cane mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Uno munsi atuyagira abo bari inyuma y'urupfu rw'umugabo wiwe. Kwisonga hakaza General Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Tumukurikire. Amaze kwicwa naronse amakuru atandukanye, hariho abambwiye bati yabambataye mu kinogo kiri haruguru yo kwa se batutse hajya mu Kanyosha. Abandi barambwira ati oya, ati barabaturiye, ati hari ikiraro kija uja mu ruziba bo baba batuririyemo. Abantu bari nyuma y'ubwo bwicanyi nyene no Jonas Nabirinde yabatwaye na Mabia na Samson. Abo nibo bantu bari hejuru kuko General Ndakugarika niwe yatanze itegeko ryo kubica. Urumva yabaye sirikwi y'abantu benshi mugajewe abanshaka kumetreza nabo. General Ndakugarika yatanze itegeko mugo wabafashe ni Jonas Mabia na Samson nibo bari arasose yo kubica.
mbega umugabo hari ubucuti bari bafitaniye na Ndakugarika nzi ko bavugana bisanzwe no ku telefone kuko ni nimero yiwe yarayifise bari basanzwe bavugana nta bindi ndabizi ko nzi ko bari basanzwe bavugana gusa none amakuru warose wumva umugabo babamwisha bamuhoreke kandi wumva barakorana umugabo wanje barakorana kwabaye uko mwihinduka gusa kandi we ntabwo yigeze abihinduka nibo bamwihindutse icyatumye bagize irya montage gusa seulement irya montage bakoze yo kuvuga ngo irya grenade yatewe mu gikoto ngo nibo bayiteye ibijya nirementanya ryakozwe na Mabia na Samson kugira barabe ingene babicisha gusa abateye irya grenade ni Maze niwe yateye irya grenade ordre ya Samson ahawe ordre n'uwitwa Samson. Ayo makuru wayamenye gute? Ayo makuru narayamenye narayatohoje naragerageje kubaza mu bara inshuti ziwe barambwira byose ingene byagenze kandi n'igihe Mabia na Samson bafashwe bakajanwa muri prison baravuze cyane ingene byagenze iyo byaciye bigenda birasirikira ingene byagenze kuko abantu bafunze Mabia na Samson boba barashizemo n'uwitwa Pasi bamuje babajana mu gasho kugira ngo uwo Pasi abasupemwe amajambo ngo Mabia na Samson ubwabo nibo bavyivugiye bari mu gasho uwo Pasi bahita baramusohora mu gasho ahita aravuga ingene byose byagenze. Vanessa Ellen Kaneza agahamagarira sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugurura amatohoza nyezina kugira abagirwa bazokubitwe intahe mu gahanga n'ubunyene tumukurikire. Ico nsaba ndagisaba sentare mpanavyaha mpuzamakungu niyo yonyene ishoye kuntunganiza kuri uwo munsi ndayisaba imfashe imbarize nkuru nziza aho yamushize kuko yari shebuza nkuru nziza ni wabakoresha nibambarize yanshiriye umugabo canke iyo mission bavuze ko bamuhaye naho nyene nimba itarahera nibambwira iyo bamushize menye yari cyane nimba baramuhaye n'indi mission navyo nyene babimbwira ariko bantomorere jewe ubwicanye yakora nta ruhara na rumwe ndabifiseko yansiga muhira agenda nta ruhara na rumwe ndabifiseko hajya mu gifaransa baravuga ngo la perception ngo est sélective bisigura yuko iyo utanze message abantu bose hari haba impande zibiri hari abagutahura abantu babitahura uko bagombye hari abagutahura positivement n'abandi bagutahura negativement urumva rero kuri abo bantahura nabi bakamfata yuko nanje nari ndamushigikiye vraiment barandenganya cyane ujya kubaka urugo ni ikintu gikomeye cyane so gupfa kurusambura je nta ruhara na rumwe ndabifisemo jewe natanze message yo gusaba ikigongo gusa bambabarire abatambabarire nabo nta kundi kumuhanura je vraiment naramuhanura every day nama ndiko ndamuhanura meme no gusenga narakunda kumukurura nkamujana gusenga ariko ntabwo namujana gusenga ntiyahebye byo ariko arakora ntabwo yabihebye ngo namujana gusenga jewe narakoze ico nategerezwa naramuhanura bikwiye nta kindi nashobora gukora numva nuko nyene uruhara nahise bwo ruko kumusengera gusa nta kindi nabo twasenga hamwe barabizi nico ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu turabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.